umugisha mwinshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murahaguruka twishyire mu maboko y'ibibazo byose amasengesho dusabe umwami abane natwe. Umwami Yesu umugisha. Amen. turaririmbira hamwe tuti mfise umukiza avugira mu ijuru, umukunzi mwiza aruta bose bose. Amen.
Yesu Kristo turaje imbere inyonga zawe twese tumushimira cyane ubuntu bwinshi n'imbabazi utugiriye ukatuzana mu ngoro yawe ukaduha uruhushya rwo guhimbaza izina ryawe. Amajambo yawe avuga muri Hoseya yuko kizira cyane kuvugira izina ryawe ubusa. Mwami kandi tweho tugushimiye ko kubw'ubuntu bwawe waduhaye uruhushya rwo gusaba byose mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye urukundo watugaragarije, tugushimiye n'imbabazi zawe mukiza. Umugisha uduhezagire tugenderere aho dukoranye mu izina ryawe, wavuze ngo uzoba uri hagati yacu. None kandi mwami utokwemera nk'ivyo yoba kugize umubeshi, turemeza ko uri hagati yacu. None duhe umugisha hezagire umwe kuri umwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwami Yesu mwese abahezagire kandi abamugisha. Tujyagaze turasomera hamwe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice c'10 dusome ano majambo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Évangile selon Jean chapitre 10 turasoma aya majambo meza cyane. Imana ishimwe. Turahere ku murongo wa mbere dusome Évangile selon Jean chapitre 10 verset 1. Nukuri ndababwira, udaca mu irembo ry'urugo rw'intama ariko akuririra ahandi, uwo aba ari gisuma n'umwambuzi. Ariko uca mu irembo niwe mwungere w'intama. Umuteramyi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi ryiwe. Ahamagara iziwe ntama mu mazina yazo akaziturutsa, kandi iyo amaze guturutsa iziwe zose azija imbere zikamukurikira, kuko zizi ijwi ryiwe. Ariko zitazi ntizomukurikira namba, zomuhunga ko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira umugani, ariko bo ntibatahura ibyo ababwira ibyo ari byo. Nuko Yesu yongera kubabwira ati, nukuri ndababwira, ni jewe rembo ry'intama. Abanyitangiye imbere bose bari isuma n'abambuzi, ariko intama ntizabumviye. Ni jewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka icari. Igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza. Nane jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi baziburonke busagutse. Umwami ahimbazwe, kandi mwese abahungisha nyinshi. Amen. Dushimiye cyane umwami wacu atwemereye gukorana uyu munsi. Turazi ko umunsi wose uhura n'ibyo kurya byabo, ntituba tuzi twese ko twari hano, ariko n'iteka ridasanzwe Imana iduteye iyo dushoboye kuba tukiri bazima, haba mu mubiri no mu bugingo tukaba tukiri bazima. Hose dushima izina ry'umwami wacu. Bashobora kugabanya amatoni ibintu byawe. Ni ukuri dushimira Imana, kuko niko Imana yabwiye Nebukadineza. Yamubwiye ati, uzi n'ibyabaye kuri so nawe ukongera gukora nk'ibyo. Nuko kuko ashirako hepfo ati, kuko ari Uhoraho azigama n'impemu z'abantu mu biganza vyiwe. Umwami Imana niwe azigama impemu zacu. Kubaho kwacu tubikesha Imana isumba vyose. Umwami ahimbazwe. Ntibiva kuri twebwe, ariko biva ku Mana. N'iminsi yacu ni Imana igera, si twebwe. Nuko tuyishimire ko yatuzigamye ikatuzana mu ngoro yacu. Tunayishimiye ko yaduhaye agakiza. Iri n'iteka ritatewe benshi, kuko iby'abantu bita agakiza ni byinshi, ariko bitari mu maboko y'Imana isumba byose. None mu nyihanganire tuganire kuri ano majambo meza y'Imana isumba byose. Batubwiye ngo izabaye
intama zanje hano kuri verse 4 haranditse ngo kandi yamaze guturutsa iziwe zose azija imbere zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Amen. Naho hano kuri verse 27 handitse ngo ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje nanje ndabazi nabo barankurikira kandi nanje mbaha ubugingo budashira naho bazokwigira bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira kandi nawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Imana ishimwe. Donc ni ukuvuga ngo umwami wacu ira bien défini yarabigaragaje neza muri ano majambo meza cyane dusomye ngo intama zanje zumva ijwi ryanje. Ni ukuvuga intama z'umwami Imana zumva ijwi ry'Imana kandi Imana nta handi ivugira atari mu ijambo ryayo. Amen. Imana nta handi ntagira umuntu uzoca ejo atubeshe ejo mu gatondo ati Imana yarayivugishije. Ujya muntu muzomwanyire ataranababwira ivyo iyo Imana yavuze kuko ab'Imana yari ifise ivyibwira barabahanuzi. Na rero niba utari umuhanuzi ubyitondere kandi ntihagire n'umuntu azoja atubwira ati naraye ndose indoto zipfa kuri vyinshi. Wera indoto nazo tuzozitondera n'umuntu yavuga ati narose canke neretswe navyo tuzovyitondera kandi kurota n'ivyanditswe nivyerewe muri Bibiliya ariko navyo tuzobisuzuma nk'uko vyanditswe yuko mu gikiriza kwa Aroni hariyo amabuye 12. Ajya amabuye 12 rero Aroni yarayambara gusa ariko Imana ikaba ari yakoresha. Ni Imana yarije kuyakoresha yonyine. Iyo umuntu aje kurotora ibintu cyangwa afise ivyaje kuvuga vyemewe ko bivuye ku Mana akabivugira imbere y'amabuye arya amabuye yaca acana uko ari 12 afise imico 12 idasa. Ajya amabuye niyo yitwa Urimu na Tumimu. Iyo urotoye ibintu cyangwa ukagira ivyo uvuze urega bitavuye ku Mana, Dieu se réserve le droit de juger. Imana yari ifise ubusha yonyene yo kwemeza ko ari ivyo cyangwa atari ivyo. Bivyo Imana yashivuga ngo aya mabuye yacana byaca bicana imico 12 idasa. Imana ishimwe. Itavyemeje naho ayo mabuye yaguma ari amabuye asanzwe. Abisirayeli bakaca bamenya ngo nivyavuye ku Mana ari mu mufate canke vyavuye ku Mana. Imana ishimwe. Uyu munsi yamabuye nta numwe yambaye kwisi nawe dufise nuwoza tubwira ngo nayo yambaye twumuhakanira kuko Imana ntigikoresheje amabuye ahubwo Imana yashizeho ko turabira mu vyanditswe vyera. Iyo ikintu wakirose cyangwa ukacerekwa cyangwa ukaciyumvira gihuje n'ivyanditswe vyera abandi bose batonde inyuma yacu. Ariko ikintu naho kidahuje n'ivyanditswe nibasuzuma bagasanga ntibihuje n'ivyanditswe ivyo bintu vyawe babite muri pubere. Murababarire rwose mu vyumva uwabivuze uwari we wese asangwa ari pasiteri cyangwa umuansien cyangwa abe murevera ahabaye naho yoba ari papa cyangwa umusenyeri cyangwa wo muri Amerika cyangwa wo mu Burayi cyangwa muri Afrika cyangwa uvuye ikuzimu cyangwa avuye mu kirere. Pawulo yavuze ati mu Bagalati ca mbere ku murongo w'8 n'u9 no kuwica barakomeza ati ndabisubiyemo naho yoba twebwe nyene mukurikire neza cyangwa umumarayika avuye mu ijuru atavuye ikuzimu aje ababwira ibihushanye n'ivyo twabigishije arakavuga. Mumbabarire mu vyumva. Imana ishimwe. Nuko vyoroshe kwakanya imanza cyane. Amen. Ko nawe yoba ari umuntu ahambaye yakoze ibimenyetso n'ibitangaza vyinshi ariko akigishwa ntahandi umufurere n'umwe azomumvira. Niyagigisha icaha ntihagire umufurere n'umwe azomumvira parce que nta muntu n'umwe
twemerewe kwanga abantu bose turabakunda. Amen. Nous devons aimer, non jamais haïr. Kandi ariko twemerewe kwanga misi yose c'est l'amour. Nkuko Imana yakunze abanyabyaha ikadukunda tukiri babi, natwe niko dukunda n'abanyabyaha tukabipfuriza kuzohinduka kugira ngo bizere ivy'Imana yatwijeje. Umwami ahimbazwe. Mumbabarire rwose mwumva aya majambo y'Imana. Bible iravuga hano muri Matthieu chapitre 7, muri Matthieu chapitre 7 handitse ana majambo hati verset 21. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami siwazo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru atagukora ibyo data wo mu ijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami nitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, nitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe, niho nzobacinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Amen. Hazoza benshi. Et c'est la vérité, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu mwami yabivuze. Amen. Ati benshi bazoza bahagarara imbere yanjye bavuga bati twakora ibitangaza mu izina ryawe, kandi nivyo barakora. Nivyo. Bandi bati twasenda abadayimoni mu izina ryawe, kandi vyari byo barasenda abadayimoni. Twavuga n'ubutumwa mu izina ryawe, ariko Yesu ndiwe wavuze ati nzobajinjibura. Ndababwire nti sinigeze bamenya mwakora ibizira. Amen. Tuno kuvuga abo bantu bari fier bakiriho, bari bumva bishimye ko basengera abadayimoni bakahunga, bari bumva ko basengera abarwayi bagakira, bari bumva ko bakora ibimenyetso n'ibitangaza byinshi mu izina rya Yesu Kristo, kandi ibyo bitangaza bikaba. Ariko abo bantu ntibagera mu ijuru, kuko kondisiyo yavuze ngo nta n'umwe mu bavumeza ngo mwami mwami ambere atari gukora ibyo data wo mu ijuru agomba wenyine. Imana ishimwe. Muri Matthieu 24 verset 1 handitse ano majambo muri Matayo 24 guhera ku murongo wa mbere haranditse hati Dieu soit loué. Handitse ati Matthieu 24 verset 1. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati ntimubona ibyo byose? Ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati tubwire. Première question, ibyo bizobaho ryari? Deuxième question, kandi ikimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe? Troisième question, n'icumuhero w'isi? Byari bibazo bitatu. Verset 4, muramye umwami wacu yabishuye ati ku murongo wa 4, Yesu arabishura ati mwirinde ntagire ubazimiza. Amen. Iyi sheri hagije ati mwirinde cyane ntihagire ubazimiza. Imana ishimwe. Ndashaka ko twese abashoboza hano babyumve neza. Ibi si ivyanje n'ivy'umwami wacu. Yesu yabishuye ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Kubaza byose bamubajije yatanze mu response mu gutangura kwishura ati yatangaje ati mwirinde cyane ntihagire ubazimiza. Amen. Kubera iki? Matthieu 24 haranditse ati Imana ishimwe kuko hazokwaduka abigira Kristo. Matthieu 24 ni mundi. Kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza
muceyo canke ngo ari haruguru mu metero ntimuze muvyemere. Nk'uko umuravyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kunzomera. Amen. Verse 28, aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Amen. Que Dieu soit loué. Imana ishimwe. Umwami wacu nagera mu bicu, verse 28 niko havuze, umwami wacu nagera mu bicu niho twese tuzokoranirizwa. Imana ishimwe. Ariko baravuze ati nuko mwirinde ntihagire ubazimiza. Arakomeje ngo hazoza abasizwe, lezuwa basizwe cyane, bakora ibimenyetso n'ibitangaza by'uburyo bwinshi, bazimize n'abatoranijwe yaba byashoboka. Donc ni ukuvuga ngo ibyo bizoba avant l'enlèvement, bizobizamurwa ry'umugeni ritaraba. Nuko ababwiwe ngo mwirinde ntihagire ubazimiza ni twebwe. Amen. Ni twebwe twabaye mizangaro, twagabishijwe yuko hazokwaduka alefozwe, asizwe buryo bwinshi, ku buryo bozimije n'abatoranijwe iyaba byashoboka. Sava mais heureusement ko bidashoboka. Umwana himbaza. Bibiliya tubwire ngo azobajijura, ababwira ati mviraho sinigeze mbamenya. Turakomeza n'ano majambo mu Batesalonika. Pawulo yatishije neza mu Batesalonika ba kabiri, yigishije aya majambo neza cyane muri 2 Thessaloniciens chapitre 2. Yavuze aya majambo ati 2 Thessaloniciens chapitre 2, aratangurira hano ngo ku murongo wa mbere aravuga ati turabinginga bene data kubwo kuzoza k'Umwami wacu Yesu Kristo no kuzokoranirizwa kuri we kwacu. Nimushoke munyiganiga ngo mugwe igihumura canke ngo muhagarike imitima, naho mwoba mubitewe n'imwevu canke n'ijambo canke n'icete kimeze nk'ikivuye kuri twebwe, kivuga yuko umunsi w'Umwami wacu uhejeje gushika. Ntakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwakureka Imana utabanje kuboneka. Kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka, umurwanizi yishyira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Nimwibuke ko nababwiye ivyo nkiri kumwe namwe, kandi none murazi ikibuza kugira ngo azashurwe mu gihe ciwe. Kuko ibanga ry'umugararizo n'uburiri uko rirakora, mugabo hari ubibuza. Amen. Hari ubibuza none gushitsa igihe azokurirwaho. Amen. Imana ishimwe. None n'ibanga ry'umugararizo frère Paul ati n'uburiri uko rirakora, ariko hari ubibuza gushitsa igihe azokurirwaho. N'uyu munsi n'ubu, amen, utangiriye ko antikristo agaragara nk'igikoko n'umugeni wa Yesu Kristo. Ni mwene w'Imana ari mu ishengero, iwakibimujije na bugingo n'ubu. Imana ihimbaza kandi Umwami ashimwe. Ati ntagire umuntu abahagarika umutima ngo izamurwe rihejeje kuba, oya, ahubwo mumenye yuko Biblia ivuga, amen, mu majambo yumvikana iti uko mumubonye agiye niko muzona mubona agarutse. Yesu Kristo yagiye yambaye umubiri, kandi no mu kugaruka azohagarara mu bicu yambaye umubiri. Ntabwo ari mwembi isoza ngo tubwire ngo aciye ararenganye twamwigubanye. Yesu Kristo yagiye yambaye umubiri kandi azogaruka yambaye umubiri. Imana ihimbazwe. Hari n'amajambo y'ukuri y'Imana mukwiye kumenya yo mu Baroma igice 18, nayo kuri avuga ati Imana ishimwe kandi yabicubahiro. Romains chapitre 8 haranditse kuri verse 16 ku murongo wa 16 haranditse ati mwe mubwiwe abwirikanya n'imwemu yacu aracabona yuko turi abana b'Imana, ariko ko turi abana bayo turabara
ikituremesha si ibimenyetso n'ibitangaza by'uburyo bwinshi, oya. Ikituremesha si predikasiyo zihambaye, si byo. Ikituremesha si impano zo kwerekwa no kuvugishwa zokorwa. Ikituremesha ni uko ijambo mwene w'Imana yarungitse avuga mu gihe cyacu rihuza na mwemu ari muri twebwe. Bibiri ivuga ngo ahiri uwumva icyo mwemu abwira anashengereza. Ntidushobora gutekana kuko muri eglise twabonye nk'inuma igurutse. Dushobora gutekana ngo hari inuma yaturutse mu ibati ikiraguruka ngo Imana yarikoze igitangaza. Ce n'est pas juste. Dushobora gutekana ngo twe twabonye inkingi y'umuriro itembera hano mu baramucu udasanzwe n'igihe cyo bari gitutu. Ibyo ntibishobora kutubusha. Bishobora guhagarika umutima ku musere yanditse yerekwa uce tuvuga tuti karabaye ujya ntibakwiye kuba pasitorikazi wacu. Ce n'est pas juste. Shobora kwaduka ku mufrere ibyo arose byose biba cyangwa ibyavugishijwe mu ndimi cyangwa asengera abarwayi bose bagakira. Nawe yenda ashobora kutunyiganiza. Oyaye igishobora kutunyiganiza ni uko duhuza. Hari ijambo Imana yarungitse ritazosubira inyuma ubusa. Amen. Ridakoze icyo Imana yarungitse gukora. Umufrere turarika ati muzoze ndabatembereze ku Tanganyika hejuru maze muce mungira umudiyakoni cyangwa umupasitori. Iyo twona mwanyira kuko twovuga tuti sawa umaze kujana abantu inshuro 10 bose batabuka n'amaguru atakibazo mugabo utubabarire bose naco bitwungura mu byacu. N'uwatujana kuri cimetière akazura bari mumva bose kuva muri 1900 combien bose akabagira bazima. Nawe rero twomukundurira inyuma jamais. Dufise ijambo Imana yarungitse. Si mupre mudashaka muvyumva yamaze kubazura bose abari mu buri bwose bw'i Burundi ati jewe munyemere none ho munyemere ntabwo yo kwemerwa n'abanyepolitike. Nawe twovuga tuti frère tubwire wabatijwe gute? Ati jewe ndababatije mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umutima. Tuti bongo yawe twari ibintu byawe turavyanse. Mbere iwacu nahita kuzura bapfuye nabifatanyije na madame wanje nuko abaye pasteur associé azoza arabigisha. Twomubwiye tutabagore ntibigisha nk'uko ijambo ry'Imana rivuga n'ibitangaza byawe turavyanse. Twavyanga. Pourquoi frère? Mumbabarire. Ezekiel Bible ivuga ngo iki muri Ezekiel? Ndasavye ngo mwihangane tuzingurure muri Ezekiel chapitre 28. Ezekiel chapitre 28, page 930. Ezekiel chapitre 28, handitse kuva kuri verset 11 aya majambo meza. Imana ihimbaza. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako riti mwana w'umuntu cura intimba. Sizeye ko ari muri nawe. Cura intimba uririre umwami w'Itiro umubwire uturi ku mwami Uhoraho agize. Ati ni wewe warakaminuza ka byose wuzuye ubwenge ukaba mwiza by'agahore. Wari muri Edeni mu itongo ry'Imana wisakaye ko tubuyenge twose tw'igiciro kinini twitwa Odemu na Pitida na Yaharomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bareketi bo n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza udushaka tw'ingoma n'imironge byari iwawe. Byari byarateguwe umunsi waremwaga. Waramukerubi 14 usizwe amavuta ushanje amababa kandi nagushizeho uba ku musozi wera w'Imana wacuragiza hagati y'amabuye yaka umuriro. Warakahore mu ngeso zawe zose uhereye umunsi waremeweko gushitsa igihe ibigabitanyo byakubonetseko. Amen. Muraze kuza musome uyu ni Rusiferi bari baravuga kuri verset 13 atubwiye amabuye 10. Jera genda yari yisakaye. Rusiferi yari yisakaye amabuye 10 y'agaciro. Nimusoma muza gusanga Yerusalemu musha tuzobamo naho kubatswe n'amabuye 12. Kubatswe n'amabuye
12 muri Apocalypse chapitre 21 ntabwo bubatswe n'amabuye 10 aho bubatswe n'amabuye 12 ariko Rusufero yisakaye amabuye 10 muri ya nyene nimusoma musanga ya nyene tuzoba yo azoyubatse umushinge w'inzu tuzobamo muri Yerusalemu musha naya yarasakaye Rusufero ni musoma musanga ho ni tuzi hano ni disi mais s'il vous plaît frère nicyo bituma abantu bisakaye impano badashobora kudutera ubwoba. J'espère que vous avez compris. Abantu bashobora kubisakaye bati nsengera abagore bagakira numéro 1 très bien kandi barakira. Numéro 2 fise ubwenge bwo kwigisha très bien aho fise ko. Numéro 3 fise mu bisome za mpano uko zanditse muri Bibiliya muri 1 Corinthiens 12 muza kusanga ni nyinshi me abazisakaye bavuze bati twasenda abadayimoni mu izina ryawe twakora ibitangaza mu izina ryawe azobajinjibura abagati sinigeze bamenya babivuze kuri Rusufero bati wari uw'agahore uri umumarayika w'ubwiza ashanje amababa gushikaho ibiganiro vyakuziyeko uko niko abantu tutabapimira kubitangaza bakoze nitubapima kuko beretswe nitubapimira kuko bazi gupresha tubapima kuko bavuze ijambo ry'Imana dukuri. Amen. Neza akatubwira ati abagore bigisha isombya tubogo yako ivyo uri kuravuga vyerekana ko umukozi wa Satani. Neza akatubwira ati abagore bose dushaka kuba mwesha ugwembe nibazo baberewe tuzomubwira tuti wapoteye genda iyo mukorera amadini mu bangani mu kumva bacanero kuko abagore batimesha ijambo ry'Imana ryavuze. Amen. Netubwira ati hari Imana imwe irimo abapersona batatu tuzomubwira tuti wamugenzi we tubabarire bose ivyo bintu ni bikorwa by'umwasi byakujemo kuko hari Imana imwe yakoze mu buryo butatu. Ubwa mbere irema yari data mu ijuru aje kuducungura ni wa wundi nyene yabaye umubiri. Amen. Kandi ni we mwemu. Ça ne change pas, c'est le même Dieu. Njo itumanitse ngo mugende mu ndoro mahanga yose mubabatiza apana mu mazina me mwizina au nom grand N au nom du Père. Sawa? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Kugira ngo abantu bumve ko iryo zina rya data n'iry'umwana n'iry'amwe izina rya data n'iryo zina ry'umwana n'iryo zina rya mwemwe ntabwo ari amazina atatu. Cyo gituma Petero ku munsi wa Pentecote atanguye iyi eglise turimo yabatije abantu 3000 mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Bukeye yabatije 5000 mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Cyo gituma kubera Trinité yanditse muri 385 frère abantu batazigera basanga umurongo witwa ubutatu muri Bibiliya nta buriyo ntuzigera unajayo kiretse iyo bohindura uyu munsi bakabunyerezaho ariko izi Bibiliya dufise niza abagatolika bafise ntizizigera zijamo ubutatu. Bien de mes frères nico gituma ba Muhammed basenga Allah ni Imana yari Imana yo kwa Muhammed muka kartie karakatie iyo Mana yabo basenga bayita Allah bavuga ngo ni Imana bizana la vegetation donc ituma ibintu bimera bigakura ngo bakeza tuba acaratera umuntu ngaho kartie bwoga kubara basenga Imana nishari wabo acararaduka aratera igitero hama avuga ati abo tunesha bose bace basenga Imana yacu. Yarafise abasirikare 2000 abo banesheje bose bace basenga Imana yabo. Bien. Barakomeza ubu none baca bavuga bati kwa kwezi kwacu tuzoruhuka kuzuye. Bari bose tubahinduye abayisilamu. Mais s'il vous plaît frère, ivyo
bintu byose nibigirwamana abantu basenga, yaba basenga mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, nibo kadumbidumbi gasumba ubundi, nibo sekiti. Kuko ibintu byadutse byo bundi muri Senyari Turuwa, ibi turimo byatangujwe n'Umwami wacu Yesu Kristo, abikomereza mu ntumwa. None hagati y'ibi kuko bigizwe n'abantu bake ngo bikiza akadumbidumbi, kuko bitari n'abasirimu bize cyane ngo bikiza akadumbidumbi. Imana ntiyabura abantu, ahubwo Imana ipima abantu. Bibiri ivuga ngo ntimugire ubwoba mwabusha ubutumwe, ko byahimbaye so mu ijuru kuba ubwami bwo mu ijuru. Une seule âme sauvée vaut plus de 10 000 mondes. Bien-aimé, mwumve ko abantu Satani arahura abantu n'ibyo, Imana ipima abantu bayo ku munzani w'ijambo ryayo. Byanditse hano muri Jobu, umpime ku munzani w'ijambo ryawe. Niko byanditse, niko Yobu yabisabye Imana, Imana ihimbazwe. Nshaka kubwira abafurere uyu munsi ko Imana yakoze cyane. Amen. Iturinda ubuzimire buremereye muri iyi si, iduha kwizera izina ryayo yarakoze, iduha kumva ijwi ryayo rituvana mu buzimire bwose buri mu isi, biduha kudaha agaciro umuntu n'umwe, tugaha agaciro Yesu Kristo. Niwe yapfuye abantu, nta muntu n'umwe yatubambiwe twebwe. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous. Niwe yapfuye zira twebwe kugira ngo aducungure, niwe mucunguzi wacu kandi niwe Mana yacu. Amen. Frere, ndabasabye mubyumve, hano byanditse mu majambo ari tellement simple yo muri Actes des Apôtres chapitre 20, handitse mu Byakozwe n'igice cya 20, ano majambo magufi cyane kuri verset 28. Ibyakozwe n'igice cya 20, umurongo wa 28 haranditse hati: mwirinde ubwanyu, musigame n'ubusho bwose Mpwemu Yera yabashizemo, ngo mube abo kubuzezwa, kugira ngo muragire ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Ndabasabye mu byumve igituma niko ndabibabwira. Iyo abantu bomenya ko bacunguwe n'umuhungu wa Mariya, gucungwa kwacu kuba ari ukubusa. Ariko iyo abantu bomenya ko ari Imana yambaye umubiri iza kuducungura, mumenya agaciro kanyu. Nibyo niko ndabigisha uyu munsi, mufite agaciro kadasanzwe, kuko nimwaguzwa amaraso y'umuntu yitwa Yesu. Aussi simple nkuko vuga ati yari umuntu w'umusharpentier yateruye imbaho n'ibindi. Non, c'est le sang de Dieu. Bivuze ngo ishengero Imana yaguze amaraso yayo, n'amaraso y'Imana. Ajya amaraso yo muri Imana yabucutse mu rubavu agaseseka, ni amaraso nk'aya yanje, yari amaraso y'Imana bwite, niyo maraso twaguzwe. Amen. Yavuze hano muri Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 18, Frère Pierre yavuze ati, Imana ishimwe, verset 18 haranditse 1 Pierre chapitre 1 verset 18 ati: muzi ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe na basokuruza, atari bishyira nk'ifeza cyangwa izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini. Aleluya. Mwanya umwagazi w'intama utagira agasembwa cyangwa ibara, niyo ya Kristo. Christ signifie merci, Christ signifie oué. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. N'amaraso ya Kristo. Amen. Kimwe muzo twagwa n'umwansi ejo bukera ngo akana Yesu kavutse muje gutitura Imana bwite. Non, Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Quand nous himbaza ko yavutse, oyaye kuvuka kwiwe naco byadufashije. Haba ndibuka
Gaza, j'étais au loin, dans la mer de l'oubli. Et c'est ça qui m'a justifié. Amen. Il m'a justifié. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Et en revenant, s'il vous plaît, il viendra me prendre. Tuzojana tuve na himbaza. Wewe twebwe dusenga. Yesu Kristo umwami wacu. Ushaka kuvuga Jesus, ushaka kuvuga Yesu. Mu mutima haba hariyo agaciro ki. Nawe uvuga Yesu birakuraba. Hariyo agaciro kadasanzwe. Sakana Yesu sutuntu tutubumba bakuna imbere. N'umucunguzi wacu. Ni Imana yacu. Niwe yaturemye. Niko byanditswe muri Bibiliya ngo Imana ishimwe. Mushaka tubasomere no kumwana imperane ariko nabasomera ngo byose byaremwe nawe. Mbere na mbere jambo yarimo kandi jambo yakoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Il était Dieu. C'est lui le seul Dieu. Imana ishimwe. Amen. Byanditswe muri Esayi 44 verset 6 haranditse ngo nta kindi gitangara kiriho jewe ndacuze kiretse uhoraho Imana yonyine. Ariko Pawulo nawe ati icyo gitangara cyabakurikira cyari Kristo. C'est ça Dieu. Icyo nicyo banga dufise uyu munsi nicyo dutwaye. C'est la différence. Nibwo budasabwe hagati y'abantu bararitswe ngo baje mu madini bandike mu marogisi be n'ab'Imana yegeranije. Abo data yegeranije arabishurira. Twasoma mu nama zanjye nazo ziranzi nabundi zishobora kwitaba. Mwari munsi yuko kwano habaye ibintu bidasanzwe. Habayeho ibintu bibiri. Ndashaka mu byumva uyu munsi. Kwano Nowa yabonye yumvise imvura yahoze itakigwa aca arekura igikona. Ariko igikona kibona gisanga hiyo imivyimba myinshi inuka. Kirengera ko kirahirya. Kibintu byaboze n'ibiti bitanguye kumera. Frère yagize ingorane nticagarutse kumuha raporo ko caciye kiryoherwa n'isi n'ivyo gisanzweyo. Kirabirya mpaka Nowa yagize problème. Aravuga ati ariko noneho ndi gutumete. Aravuga reka ndabe. Ubu naho ntumye inuma. Aca yituma. Frère inuma ayungitse. Lisons Genèse chapitre 6. Bible ivuga ngo yabuze ahigwa. Irazunguruka hose irashaka irahiga ahantu yoba irabura. Ikiritaga mu bwato. Nowa ati igihe burya ntikiratera cyuko sohoka kw'inuma ibaye fidèle umwizigirwa ikabura higwa. La colombe, ça signifie le Saint-Esprit. Kandi ndavyemeza nawe gateka turavyemeza twese abagatolika tuti inuma akanuma gasobanura mwemwera nasivyo. Ariko none umunsi umwe karabasohoka muri Matthieu chapitre 3 niho havuze ngo se uza kubona mwemwera murukako nk'inuma azoba ari we. Ijwi riva mu ijuru rivuga ati uyu niwe mwana wanjye nkunda kandi imbara nimumwumvire. Umunsi umwe yaje kwano yarahigwa yarakuye kuri Yesu Kristo
s'il vous plaît, ivyo byuzuye mu isi kandi byatwaye benshi, ariko Imana ishimwe ko muri iyo timide, muri iyo nduru, muri iyo miryango, muri ibyo buzimire, muri uwo mwijima, la lumière du soir, muco kagoroba waratse, ijambo ry'Imana riraseruka kugira ngo abantu bazuba ryizeye. Amen. Kandi ribahe ubugingo en abondance. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye kandi nta n'imwe zishobora gukurikira kuko ziramuzi. Amen. Imana ishimwe. Natwe tuzobamenyera ku bitangaza. Ndabinginze mu vyibuke. Seigneur, haje abagabo 12 zari intumwa, harimo na Yuda Iskariyoti, bavuye gusenga abadayimoni, baza bavyinira hamwe bati, Seigneur, ibintu duhaye n'akanimozi, impemu bizatwumviye na Yuda yararimo, abadayimoni bose twabatsinze. Seigneur arabara bati, nimunezerwe nuko impemu bizabumviye. Oya, ariko munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Naneza byabera nimunezerwe. Nyaje umuntu avuga ngo nokora ibitangaza nobaye mu frère novuga mu ndimi ndi special ntituvyanze. Ni iby'ukuri biriho byiza bitavuye ku bademo, ariko byo byose umwansi yarabyiganye. Nk'uko Isakaye yamabuye muri Edeni agashobora kuzimiza Eva nawe agakwegera umugabo wiwe, niko byanditswe muri 2 Corinthiens chapitre 11 ngo ndiyuma yuko yanzoka nk'uko yahenze abambere ibasukasukishije ubugunge bwanyu, namwe ariko mushobora kuzimizwa byoroshe. Amen. Ariko ngo nabarehereje Kristo, ngo ndabamushingire muri inkumi itungana itagira agasembwa. Nous sommes sanctifiés par la parole. Twezwa n'ijambo. Ntitujya kunezerwa ngo asambure yacu ngo twarose umushitsi azura abapfuye. Ça c'est rien. Yobazura mwese akabazurira n'abanyu hama bukeye bakongera bagapfa. Erega ingwara bagusengera ikagukiza ukakira hanyuma ikaba ari izokwica. N'Imana yabikoresheje. Nk'ubu bagusengeye urwaye sida, abaganga bose batonze, hanyuma bati iraheze, hama ubu turi 24 25 bati yasidira mwishe. None vyovuga yuko 24 atari yakiza, yari yakiza ahubwo yamufashe kandi ko ni mwe mubiziyerera. Baragusengeye urwaye malaria kandi agenda koko barapima n'ibipimo basanga nta kimwe kiri, umara desemene hamiragaza irakwica kandi. None Imana yakosheje, ni Imana kumara nyakuri, niko tuzopfa. Ni yangwara nyene babiruka, nico gituma atari byo dushize kwa gaciro, aho icyo dushize kwa gaciro ni kikimwe n'ijambo ririho rigahora rigiye mu kinyoma, riba rigiyemo poison, riba rigiyemo urupfu. Nico gituma tugomba kwitandukanya n'ibyanduye byose. C'est par que Dieu vous bénisse. Imana ishoboye byose ibashoboze kugira igihagararo cyiza mu ijambo ry'umwami wacu. Natwe umuntu azimizwa n'utuntu turiya ngo Noël nziza, mais Noël, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Yesu ntiyavutse le 25 décembre. Nari gushobora kuvuka muri ive n'ubibura yakaryoye ivere ngo avukire mu bwato yacapfa. D'ailleurs Maria yamusamye inda mu kwezi kugira gatandatu, niyo samye inda muri juin bivuke muri décembre, kandi ari Imana yashinze amezi 9. S'il vous plaît, Jésus est né au mois de mars vers avril. Kiretse ko katolika yashyizeho ngo ikiraje ya sun soleil na je ya sun fils, maze uwo mukino wo mu Cyongereza baravuga bati kwizuba riba rirashe le 21 solstice de l'hiver, kuva le 21 décembre kwizuba riba rirashe. Reka tugire ko ariho n'umwana w'Imana sun S-U-L ariho yavutse, no S-O-L pardon, ariho yavutse. Babaragize uwo mukino baca bajya ko Yesu yavutse muri Décembre kandi atariho yavutse. Ni ukuvuga nta Noël nziza iragahera.
ntibagahera ntihagire n'uzocuruza ururimi rwiwe ngo avuge nk'ivyo Imana irabiturinde ntimuzonaborohereze ahubwo muzovuge muti Yesu yarazutse mu bapfuye yarakoze aho Yesu niba yaravutse yavutse muri Afurika kandi yavuze ngo muzokwame mwibuka ivuka ryanje yavuze muzokwame mwibuka urupfu rwanje ibi ndabikoze kwisevere Seigneur vous bénisse mubabare umwanya wanyu nawumaze pardon Dieu vous bénisse mugende muziko umwami yakoze yatuzimuruye intama z'Imana zumva ijwi ry'umwami wacu Dieu vous bénisse byanditswe muri Kago mu kwezi kugira gatandatu Maria agenda kwa Elizabeth none mu kwezi kugira gatandatu muri Desemba barabyara iyo ndayakorotse yari ikibafosse couche alors mais c'est pas vrai il est né au mois de mars donc umwami Yesu yaduhaye ijambo ry'ukuri nahimbaza yarakoze kutuzimurura si ubumenyi ariko mumenye ko Imana itwoza doublema hariho kutwoza ibinyoma itwokesheje ijambo ryayo itwoza ibinyoma n'insiguro z'abantu n'ubuzimire bwose hariho no kutwoza ingeso mbi itwokesheje amaraso yayo mena abaza kozwa ingeso mbi baba bogejwe n'ijambo ry'Imana iboza ubuzimire n'insiguro mbi ivyitari dukuyeko vyose twari ntaco vyomara ibisigara kero Seigneur mutezi umwami abamugisha myinshi mwizere umwami yaduhaye agakiza yarakoze mwaguruke twishime amaboko y'Imana isumba byose nezere ko data wa twese yamenyesheje urukundo rwiwe kandi mu byiza Imana yakoze nta kiruta ko Yesu amwumva yarakoze nashimwe
Kristo